Hari amakuru y'umubabaro azindutse avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi avuga ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Bunyoni yahatswe kugandagurwa aho yari apfungiwe mw'ibohero bakaza kuvuga ko yiyahuye, ariko Imana ikinga akaboko imisore yari yatumwe kumugandagura. Hari harimwo uwahoze ari umugenzi akomeye cane wa Generali Bunyoni, ariko abo mw'iperereza ntibigeze babitahura. Bamaze kumuha iyo misiyo yaciye atungwa nayo yameze, arayanyaga arahunga, akaba ari nawe uri kuvuga uwo mugambi ukomeye wari wateguwe na Generali Ndayishimiye. Hari n'andi makuru ariko aravuga ko Generali Bunyoni yoba agiye kwimurwa mw'ibohero, arimo akimurirwa mw'ibohero rifungiwemwo abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Bivugwa ko impamvu bari gushaka kumwimura, murazi ko mu ntango mbere yuko Generali Bunyoni ajya kwinjira muri FDD yabanje kugira ikiroberi yarafatikanije na mukuru wiwe Rodrigue Bunyoni. Amakuru turiko turatohoza avuga ko abo yari arongoye mu kiroberi mbere yuko yinjira muri FDD bateguye umugambi ukomeye cane wo kuba batera ibohero apfungiwemo maze bakamupfunguza, ari nayo mpamvu bashaka ko bamwimurira mu kibanza cahoze gifungiwemwo abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ubu ngubu hakaba hariko harakorerwa imirimo ikomeye cane yo gutunganya icyumba biteganywa ko ari Generali Bunyoni wagipfungirwamo. Si ibyo gusa, hari byinshi twabateguriye muri ano makuru tugiye kubashikiriza biriko biravugwa uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibohero mw'ibohero, ubuzima butoroshe bwa Generali Bunyoni mw'ibohero rya Ngozi. Nta munyororo n'umwe afise ubuzima bworoshe, ariko bigeze ku byo Generali Bunyoni yateguriwe i Ngozi biza ari amananiza kurusha. Ku ruhande womengo yarakunzwe ahabwa agasho k'icubahiro naho atacubahiro co mu munyororo, ariko mu rundi ruhande womengo abamupfunze bafise umugambi wo kumwicisha agahinda. Ndayishimiye afise umugambi wo kwicisha Generali Bunyoni agahinda, kuko ahantu yateguye ko bamupfungira nta muntu n'umwe wemerewe kuba yahagera, nta munyororo n'umwe yemerewe kuba yavugana na Generali Bunyoni. Ari nayo mpamvu bari bateguye umugambi ukomeye cane wo kuba bamugandagurira aho yari apfungiye, amaze bakaza kuvuga ko yagerageje kwiyahura. Ariko bamwe n'abandi bakabona ko ibyo Ndayishimiye ariko arakorera Generali Bunyoni nawe isaha n'isaha azabigirirwa, kuko babona ko imyitwarariko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ufise ikiringo ca kabiri ca Ndayishimiye adashobora kuzagitorerwa, ahubwo umugambwe CNDD-FDD uzaca utsindwa amatora, amaze Ndayishimiye agafatwa nawe agapfungwa, akabazwa ibyaha by'agahomeраmunwa yagiye akora na leta yiwe, ndetse n'ibyaha byakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwe n'abandi bakabona ko ibyaha byakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuva watangura kurongora igihugu c'u Burundi byose bizabazwa Generali Ndayishimiye. Ari nayo mpamvu babona ko yari akwiye kugenda gake mu gushaka kuboreza igufa no kugirira nabi uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi Generali Bunyoni bafatikanije kuva mu ntango z'urugamba. Bunyoni arisangiza igice kitari gito c'ibohero. Nk'uko twaheruka kubibabwira, Bunyoni yahawe ikibanza bita VIP cahora kibamwo abanyororo 93. Ico kibanza kiri kure gato y'ahasanzwe abandi banyororo. Yarubakiwe ubwiherero bumeze neza n'ikibanza co kwihagarikamwo c'abasirimu. VIP yasizwe amarangi, hakozwe isuku, harasa neza rwose, ubibonye wogira ngo ni ukumwubaha, kumbi ni umugambi ukomeye cane wateguwe na Ndayishimiye wo kuba yakicisha Generali Bunyoni agahinda. Ariko Bunyoni ntarekuriwe kubona abandi banyororo nk'uko nabo batarekuriwe kumubona. Avuye mu cumba abamwo aserukira ahandi hari uruzitiro atarekuriwe kwegera. Umuryango winjira mu ruzitiro ucunzwe n'abapolisi amasaha 24 kuri 24.
ni ukuvuga ko iruhande y'abapolisi basanzwe bacunga ibohero hazanywe abandi indani mu ibohero bajejwe gucunga Bunyoni wenyine. Abanyororo barababajwe no kubona hazanwa abapolisi mu kigo mu gice cahora kigenewe abanyororo gusa. Abanyororo ntibarekuriwe kwegera ico kibanza Bunyoni arimwo. Baridoga ko umuzo w'abo bapolisi wagabanije aho abanyororo bashobora gutembera, mbere bigatuma basigaye baryama kare. Abantu barekuriwe gushikira Bunyoni ni bake cane. Umuyobozi w'ibohero n'umukuru w'ikirindiro c'abapolisi bacunga ibohero nibo bugurura kandi bakugara aho Bunyoni apfungiwe. Bamwugararira isaha 2 z'igitondo bakamwugarana isaha 10 z'umugoroba. Mu masaha yitwa ko baba bamwugururiye, Bunyoni ntafise ruhusha rwo gushika ku ruzitiro. Iyo hariho ico akeneye aradondora, abapolisi bagaca baja kurondera umuyobozi w'ibohero, umukuru w'ikirindiro canke uwo bita sosiyare. Abo batatu nibo bonyene barekuriwe kumushikira. Abo basanzwe bamuraba isaha 4 z'igitondo, isaha 8 n'isaha 10. Ni nabo bamushira ico afungura n'ico anywa. Bategerezwa kumuzanira ibintu bisanzwe birekuriwe kwinjizwa mu mabohero y'u Burundi. Ni ukuvuga ko Generali Arengiyome Bunyoni ubu nawe ari kurya ibyo abandi banyororo basanzwe bapfungura ngaha mu Burundi. Biraboneka ko Evariste Ndayishimiye yashatse kunaniza Generali Arengiyome Bunyoni ku buryo bukomeye cane, naho atemeye ko hari ibindi bipfungurwa byajya bituruka hanze y'ibohero bigahabwa Generali Arengiyome Bunyoni. Evariste Ndayishimiye yarivugiye ko Generali Arengiyome Bunyoni ari imfungwa nk'abandi, kakwiye gupfungura ibyo abandi bariko barapfungura, kuko ntago ngabasumba ngo ni umurundi nk'abandi. Hoba hariho umugambi wo kujana Bunyoni Igitega. Nk'uko twabibabwiye mu ntango z'aya makuru, hari umugambi wo kwimura Generali Arengiyome Bunyoni bakamujyana Igitega ahafungiwe abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Ariko imvano yo kuba bamujyana Igitega, bamwe n'abandi bariko barakeka ko ari uko umurwi wahoze urwana wari urongowe na Generali Arengiyome Bunyoni ndetse na mukuru we Rodrigue Bunyoni uriko urategura bikomeye kuza kubohoza uwahoze abarongoye, kugira ngo barebe ko bamutabara amagorwa ariko arahura nayo ariko aragirirwa na Generali Evariste Ndayishimiye. Ariko ntago ari uko bari kubisobanura, bariko barabivuga, ariko ayo ni amakuru twaronse tukiriko turashakira ibyemezo kugira ngo tuzabone uburyo ki tuyabashikiriza atomoye neza. Ntawuzi neza ko Bunyoni azoguma Ingozi kubera mu ibohero rikuru rya Gitega hariko harubakwa icumba kidasanzwe gikingiwe kandi kizoba gifise umuryango wacu. Muri iryo bohero hari hasanzwe ikibanza kidasanzwe kigenewe abagirizwa ko bashatse gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015. Ikibanza cabo kigiye gusubirwamo kubera wa muriro wateye iryo bohero muri 2021. Ico cumba gishasha gitegerezwa kuba caheze kubakwa mu ndwi 2. Abakozi ba Ubaha bariko barahubaka ntibatahura ibyo ari byo. Bubaka bahutagizwa kandi bahagarikiwe n'utwara iperereza mu ntara ya Gitega. Ari no mpamvu bikekwa ko ariho Generali Arengiyome Bunyoni agiye kwimurirwa, kubera ko babona ko aho yari apfungiwe umutekano wiwe utizewe neza, ko isaha n'isaha bashobora kuba bamucicisha amaze akayanyaga agahunga igihugu, nk'uko n'abandi banyepolitike batandukanye bakomeye bo muri CNDD-FDD bagiye bayanyaga bagahunga intwaro y'agahotoro n'aho bari bayirimo. Abo twaganiriye bibaza ko ico kibanza kigenewe Generali Bunyoni n'abo basangiye idosiye. Hamwe uwo mugambi woba ari wo, byoba ari byiza kuko Bunyoni yoheza akaronka abo baganira. Mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye ashaka gushira Bunyoni muri ico kibanza akamushiramo n'abo basangiye umugambi, Evariste Ndayishimiye yabakoze ikintu ciza cyane, kubera ko Generali Arengiyome Bunyoni yaba abonye abo bazajya baganira, amaze umugambi wo kuzicwa n'agahinda Evariste Ndayishimiye yari yateguye ukaba urapfuye.
ariko we ntago ariko arabikozwa nubwo ariko arabihatirwa n'abagumyabanga bakomeye bamusaba ko abo bari bateguranye umugambi na Generali Arengiyome Bunyoni yo kuba bamutembagaza ku butegetsi bapfungirwa hamwe, ariko bakabona ko ari amayeri abagumyabanga bari kumushiraho kugira ngo bazabone uburyo ki babacicisha bose bari kumwe. Evariste Ndayishimiye rero akaba ariko arabyanga, ariko abagumyabanga bakamurusha ingufu, ari nayo mpamvu ico kibanza babandanije bagitunganya. Ubundi nibamurekera mu kibanza ca wenyine Ngozi nk'uko bimeze ubu agaheza agahamara imyaka, nta nkeka ko byohava binamuviramwo ingwara y'agahinda. Ari nabyo Evariste Ndayishimiye we ariko arashaka ko aguma mu kibanza Ngozi, ahubwo umutekano waho gakazwa cyane ku buryo nabo baroberi bahoze bakorana na Generali Arengiyome Bunyoni batoshobora kuba bahashika ngo bamubone, ariko abandi bakamubwira ko umutekano wiwe utizewe, ariko akabona ko ari amayeri bari kumushiraho kugira ngo babone uburyo ki begeranya abahoze bategura umugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye maze babacicisha. Generali Arengiyome Bunyoni aramutse atari we ugiye kujyanwa muri ico kibanza, haba hagiye gufatwa uwundi mutegetsi akomeye cyane. Ari nayo mpamvu Evariste Ndayishimiye yabaretse bakagumya bakahubaka, naho adashaka ko hajyanwa Generali Arengiyome Bunyoni, ariko aravuga ko hari abandi bategetsi bakomakomeye bari bateguranye umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi bakoranye na Bunyoni, nabo bakiri mu butegetsi, ariko ashaka kwikuraho kugira ngo arebe ko ibintu byagenda neza, ariko akabona ko ibintu nagomeza kugenda akuramwo bamwe mu bari bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi bitazamworohera na gatoya, kubera ko urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ntago yigeze ashimishwa na gatoya n'icemezo cyo kuba bafata Generali Arengiyome Bunyoni bakamupfunga. Generali Evariste Ndayishimiye akabona ko kugumya akuramo abandi bizazamura agashafu gakomeye cyane ku bagumyabanga, bishobora no gutuma hakorwa inama Giturumbuga ikaba yakuraho Evariste Ndayishimiye ikaba yamwirukana mu mugambwe. Ibintu ntibyoroshe na gatoya, ibihangange bibiri Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Arengiyome Bunyoni ibyabo biracyari igipfungu gikomeye cyane. Evariste Ndayishimiye ati Generali Arengiyome Bunyoni akiri ku isi y'abazima nta mahoro nzigera ngira, icyaruta nuko namugandagura uko byagenda kose, ariko abashigikiye Generali Arengiyome Bunyoni bakavuga ko bagomba kumushigikira mpaka no kugeza naho Evariste Ndayishimiye azafata umwanzuro wo kumupfungura. Ariko ibihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD by'abagenerali bikabona ko ibiriko birakorerwa Generali Arengiyome Bunyoni nabo isaha n'isaha bazashikirwa, bivanye n'uko Generali Arengiyome Bunyoni yarakomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ariko Evariste Ndayishimiye ntiyigeze amurebera izuba. Murazi ukuntu Hussein Rajabu yarakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, akaba ari no mu bambere bawutanguje, ariko Nkurunziza ntiyigeze amurebera izuba. Murazi uburyo Godefroid yarakomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ariko murazi uko yahunze igihugu. Murazi uko Nshimirimana Adolphe yagandaguwe ku murango izuba riva, abagenerali bakaba bafise ubwoba ko nabo nibatagira ico bahagarika ku biriko birakorwa na Evariste Ndayishimiye bizarangira nabo bashikiwe bagakorerwa nk'ibyo bariko barakorera bagenzi babo bahoranye ku rugamba. Ari nayo mpamvu mu gihugu cy'u Burundi hariko haratutumba ikintu gikomeye cyane, naho Arengiyome Bunyoni apfunzwe, ariko ushobora kubona Evariste Ndayishimiye atembagajwe n'uwundi musirikare akomeye kandi yari yizeye cyane mu gisoda cy'u Burundi. Hari amakuru menshi turi kwatohoreza kuri ibyo, icyo usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Turabakengurikiye mwese mwatwumvirije kuva mu ntango kugeza ku musozo w'aya makuru.